turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi hano muri studio ya gatandatu muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Kwisi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse yacu ya Facebook, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ubwoko bushasha bwa virusi ya corona bwitwa Omicron bukomeje gutera impungenge amakungu. Hejo kwa kabiri amakuru yagiye habona yerekanye ko bwatanguriye i Buraya butatanguriye muri Afrika y'Epfo nkuko vyari vyatangajwe bukimenyekana. Hagati aho impande zitandukanye ntizivuga rumwe ku rugero incanco zihari zizokingira ubwoko. Bamwe basanga atakibazo incanco zihari zizohangana na Omicron, abandi nabo bagasanga bizohava abigorana. Ibihugu bitandukanye uko buri kose vyatanguye gufata ingingo yo gukinga. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanya n'umwanya leta ishobora gutsora itegeko ry'uko ingenzi zose mva makungu zitegerezwa kwerekana ibipimo bitarenza amasaha 28 vyerekana ko atabwandu bwa virusi ya corona zifise imbere yo kwinjira ku butaka bwa Amerika. Ivyo bipimo bizosabwa abantu bose baba bacandazwe canke abataracandagwa. Ibitangazamakuru vyo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binavuga ko hanashobora gusohoka ingingo itegeka abinjira ku butaka bwa Amerika kubanza kwikumira mu kiringo kigera ku minsi 5 canke 7 imbere yo kuva mu kato bakabanza kwerekana ko atabwandu bafise. Ingingo za nyuma zizomenyekana ejo ku munsi wa 4 mu ijambo President Joe Biden ategekanya gushikiriza. Ahandi atari muri Amerika ho vyifashe gute mu Rwanda mu Burundi muraza kutubwira uko mwebwaho muri bimeze, ariko vy'umwihariko murabizi ko muri Isanga ibatumiriro muhinga ishura ku bibazo muba mufise. Uwo twatumiye rero uno munsi ngo aze kutumara amazinda ni muganga Joel Bahoza akorera mu kigo citwa Rinda Ubuzima gikora ubushakashatsi ku miti i Kigali mu Rwanda, akaba yahora atwara ibitaro vya Gatenga vyugaye kuva aho u Rwanda ruvugiye ku bwandu bwa COVID-19 bwagabanutse. Muganga Joel ikaze ku ijwi rya Amerika, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane kuntumira muri ikiganiro cyanyu. Ego mwavyumvise Dr. muri Amerika uko vyifashe Nigeria, Arabia Saudite. Amakuru ya nyuma ndiko ndabona nuko navyo vyemeje ko vyinjiranywe na Omicron. Ubuyapani nabwo buvuze ko buza gusaba societe z'indege guhagarika kugurisha amatike y'indege kugera mu mpera z'ukwezi kwa 12. Biboneka ko isi yose iri kwitegwa ubwoba nino Omicron. Mu Rwanda bimeze gute vya COVID-19 harabarandura ubwoko bushasha bwa Omicron vyifashe gute mu turere dutandukanye? Mu Rwanda kugeza ubu nta virusi ya Omicron iragaragara. Kandi mu Rwanda ubu tukugira abarwayi bake bashoboka ba COVID isanzwe. Kugeza ubu twafashe ingamba nk'uko mwabibonye mu byemezo bya minisitiri biheruka, abantu bose binjira mu Rwanda turabapima tukareba. Kugeza ubu nta virusi ya Omicron iragaragara mu Rwanda. Ego hanyuma muri rusange naho abandura muravuze ko ari bake, incanca bazifashe bangana gute? Vyoba biri mu bituma batariko barandura canke abamaze gufata inkingo, bamaze gufata urukingo rwa mbere mu Rwanda bari hejuru ya 50%,
ni umubare mwiza cyane ku gihugu nk'u Rwanda, biri mu bituma abantu batandura cyane mu Rwanda muri iyi minsi. Dr Joel rero twinjira mu kiganiro nyezina Omicron, ubu bwoko bushasha ni nyabaki? Twavuze ko bari bavuze ko bwatanguriye muri Afrika y'Epfo, ariko ejo biza kuboneka ko vyatanguriye ahubwo bishobora kuba vyatanguriye muri Hollande. Ubu no bwoko bushasha bumeze gute, butandukanye gute n'ubundi buhari? Omicron ni virusi ya coronavirus dusanzwe tuzi, ariko yahinduye imiterere. Nk'izindi zayibanjirije za alpha, za beta ndetse na za delta, nayo ni ubundi bwoko bushya. Uko virusi igenda ibaho, uko igenda ikwirakwira, igenda ihindura imiterere bitewe n'ahantu igeze cyangwa no mu muntu igezemo. Omicron rero biracyari vuba kuvuga ububi bwayo ugereranyije n'izindi varianti zagaragaye, ariko aho bwagaragaye nko muri Afurika y'Epfo bwagaragaje ko Omicron isakara vuba kurusha izindi varianti zayibanjirije. Ikindi cyagaragaye ni uko abantu benshi barwara Omicron bajya mu bitaro baremba. Ikindi kintu ni ukuvuga ngo Omicron ahantu yageze, za ngamba zacu zari zisanzwe tugomba kuzongera kugira ngo tubashe guhangana nayo. Muganga, kugera ino saha hambavu ya Omicron hari zingahe zindi umuntu ashobora kugereranya nazo? Ubwoko bwa virusi ya corona bumaze kwihindagura ku nshuro zingahe? Hari ubwoko bwinshi bumaze guhindagurika, ariko izo umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima umaze guclassifyinga cyangwa gushyira mu bice bya virusi zigomba kwitabwaho no kwitonderwa ni 5. Harimo Omicron, harimo Delta, harimo Alpha, harimo na Beta na Omega. Hama zigasumbasumbana ubukare gute? Hariho urumva Omicron yo muratubwiye ko hakiri kare kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ko izo bimeze nuko mwavuze ko abayigwara baje mu bitaro cyane. Zisumbasumbana ubukare gute uko yatanguye naho uyigeze, tugejeje nko kuri za Delta niyo yatanguriye Omicron? Urebye Delta uburyo yaje cyangwa se izayibanjirije zari zifite ubukana nk'ubwa Delta. Delta yatumaga abarwayi baremba nka Omicron, ariko Omicron ishobora kuba ariyo ituma baremba kurusha Delta. Delta rero yatumaga abantu benshi barayanduzanyaga byoroshye kurusha izindi zayibanjirije cyangwa kurusha virusi yatangiye muri 2019. Ubwo igenda ikura buri gihe, igenda ikura bitewe n'ukuntu umubiri wacu utanga abasirikare kugira ngo ibashe kwihisha abasirikare b'umubiri kugira ngo ibashe gukomeza kuba mu mubiri w'umuntu. Ego, Dr Joel, umuntu aribaza ni kweri kihindagurika kandi ikaba yahindaguritse kenshi ugeranije n'izindi canke n'izindi zarahindutse mugabo vyaje habona? Virusi zose zirahinduka, na virusi ya sida irahinduka. N'icyandura virusi hari imiti utangiriraho bisanzwe, iyo miti igihe bigeze igihe virusi ikayimenyera, virusi igahinduka, biba ngombwa ko bagushyira ku yindi miti yisumbuyeho kurusha yindi ya mbere, gutyo virusi zirahinduka, n'imiterere ya za virusi cyangwa na bagiteri n'ibyo dushobora kwita bagiteri. Hanyuma nk'ino ihindagurika bivuye kuki? Ibya mbere byabonywe vyari vya gute? Omicron iracanye shasha, Delta yagira hinduka gute, kubera iki? Bivana n'ubushuhe n'ubukanye n'imiti niki? Yego, virusi igenda ihindagurika bitewe n'ukuntu igenda isakara cyane mu bantu. Iyo virusi yinjiye mu turemangingo twanjye ikoresha akaremangingo kanjye kugira ngo ibashe kororoka. Muri icyo kintu twita replication, virusi ari ukuntu ishaka kororoka, ikororoka n'amakosa bitewe byendana n'imiti, bitewe n'umuntu, bitewe n'ubudahangarwa bw'umuntu, bitewe n'abasirikare b'umuntu. Ibintu byinshi bishobora gutuma virusi ihinduka, ntabwo ari ubukanye cyangwa ubushuhe gusa, ahubwo umubiri wacu, abasirikare, ubudahangarwa bw'umubiri, byose bikorera hamwe kugira ngo virusi ihinduke. Murakoze cyane rwose Muganga Joel Bahuza. Reka tuje rero gato ku mirongo itandukanye ya telefone, hari abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bafise ibibazo baza. Turahera kuri Hamisi. Hamisi, kaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kumva ijambo. Uherereye Hamisi?
mu Bwongereza mu mujyi wa Hull. Mu Bwongereza byifashe gute vya Omicron? Yego mu Bwongereza mbisuba kwivuga bashizeho nk'amabwiriza ngo kuva ejo bashizeho amabwiriza ko abantu bagomba kujya mu maduka bambaye mask ariko abanyamaduka bo ntago bari kubyubahiriza. Ubwo ni kubakangurira. Cya kabiri nuko ntago abantu ba hano turi ntago biteguye ko kubyubahiriza kubera ko barabona yuko bimaze kubarusha mu magambo make. Nuko rero Hamisi twagutumiriye Dr Joel mu Rwanda kugira ngo akwicire ku bibazo ushaka kuba ufise ku vya Omicron canke virus ya corona muri rusange. Murakoze kumbya mbaze Dr. Ikibazo mubaza nkanjye urugero ndibariza ku bwanjye bitone ko natewe inshinge incanje ebyiri amangira shoti mu kuguru na n'ubu nyine karandya. Njibaza ko none niba uiteze inshinge izo ngingo ebyiri ukagira shoti mu kuguru ugasanga ufite ikibazo cyo gwenda utsindagira nk'umuntu wavunitse cyangwa ufite ubumuga. None iyo ngingo ya gatatu bari gutegura urumva muntu yagira ikizere iki cyo kugira ngo yiteze kandi ko izo yatewe ebyiri zamugizeho ingaruka na n'ubu. Ngiye nabazaga tugutere. Ugume ku murongo Hamisi. Dr Joel Bahoze urumvise akabazo ka Hamisi mu Bwongereza. Yego nubishe ikibazo cya Hamisi. Urukingo rwa COVID mu bintu bishobora gutera ntago gucumbagira birimo. Hari iyo umaze kuruterwa bigaragara ushobora kugira umutwe ushobora kugira umuriro ushobora gucika intege ushobora kugira seseme cyangwa kuruka ariko mu bintu byo gucumbagira ntago neka ko byaba bishobora kuba biterwa na covid vaccine. Ubwo inkingo za covid ikibazo yarabajije cyo kuvuga ko yafashe inkingo ebyiri akaba akenewe gufata booster cyangwa urukingo rwa gatatu. Ibyo ni ngombwa cyane kuko byagaragaye ko umuntu wafashe inkingo ebyiri nyuma y'amezi 6 bwa budahangarwa urukingo ruba rwaramuhaye buba bwagabanutse. Biba ari ngombwa ko wongera kwibutsa umubiri kongera gukora ubundi budahangarwa kugira ngo ukomeze urwanye icyorezo cya covid. Hamisi watomokewe? Ego sintago nyuzwe impamvu nimwe kuko nibwo naheje igihe kibazo ko nge nateye imwe mu kwa gatatu no mu kwa gatandatu nuko bitangiye kuzizo ngaruka mu kwa karindwi nagiye kwa muganga hano ntangira kubabwira ikibazo arambwira ngo nta kibazo ngo bizakira ngo ni ibibazo nyine by'umubiri kubera ko wafashe inkingo. Ngiye maze imyaka irenga 10 hano mu Bwongereza icyo kibazo cyari kitaraboneka cyangwa kugenda no mashoti mu maguru urambwira nyine ko ni ibintu biza nyine kubera wenda umubiri wawe utakiriye ziranye neza imitsi ikagira ikibazo ariko bizakira. Ubwo nicyo na wenda nka dogiteri bisobanurira mpaye ndabyemera ariko ku bwanjye kubera ko nagiye kwa muganga bambwira ko biterwa n'umubiri wawe utakiri neza zira nkingo bari banteye. Urumva Dr Ntiyoca gukora icyo bita consultation kuri telefone biranagoye ngira ngo ariko yo guha impanuro y'ico ukora haba gusura kwitura muganga canke ikindi. Dr hari ico muhanura Hamisi? Hamisi namubwira kwegera muganga usanzwe umuvura akamureba akamusuzuma agakora investigation akareba ko byatewe n'urukingo rwa covid cyangwa se ari indi ndwara yaje nyuma amaze no kwiteza urukingo bakaba ashaka kubisanisha n'urukingo agomba kwegera muganga bakamugira inama. Mwamajambo ego unyarutsa kuko tasabanje ikibazo cyo kutugira shoti maguru hano ntago ari ngiye wakigize mfite umudamu icyo kibazo arakigire ngira abaturanye bana barakigize suko ugasanga nyine bagira ibibazo mu maguru kandi bikaza donko bikaba byaratewe zirankingo. Uraziga Amisi ikibazo kirahari hano Amisi kwera ko ijwi rya Amerika tudashobora guhagarara ku byo uri kuratubwira ko byavuye kuri ugo rucanco na Dr akabavuze ati hashobora ko ari ingwara yadutse mu nyuma atari ugo rucanco ntitwokomere kuri ayo makuru yuko ubabara mu kirenge kwera urucanco twava dusanga dukwiragije ibihuha tutabiziko turiko turabikora. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Bwongereza Hamisi. Namwe murakoze. Turafise na Olivier ku yundi murongo wa telefone. Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego murakoze. Uherereye nawe Olivier? Ndi Burundi Bujumbura. Ni Bujumbura namwe mumeze gute?
Nashima kuri turashima. Nuko rero musi twagutumiriye Dr Joel Bahoza mu Rwanda ya Kigali kugira ngo yishure ibibazo vyawe bitandukanye kuri virusi ya corona yaba ubwoko bushasha bwabanjije canke ubugezweho ari bwo Omicron. Sawa murakoze. Je nari mfite akabazo nashaka kumwibariza umutumire cyane cyane mbanje kumuramutsa. Arakumva? Ego. None ubwo bwoko bushasha bwa covid bwaje ubwa mbere twumvise ko bavuga yuko bwavuye muri Amerika y'Epfo naho mu vyanditse twabonye umengo mwanditse ko umengo bwaturutse i Buraya utandukaniye he n'ay'ibya corona twadusanzwe burya bundi bwoko twadusanzwe tuwuzi. Kigira kabiri naco abagira nabo zancanco ziriko ziratangwa cyane cyane hino mu Burundi n'ibihugu twegeranye iyo caco abafashe izo caco ubwo rucanco ariko rurabikingira cyangwa izoca bisaba yuko ngira n'abikingije zazindi za mbere bazoca basubira kwikingiza ngira ubundi bwo kugira abasore kwikingiza ukundi kuri virusi nshasha. Murakoze. Urakoze ugume ku murongo ko ya mu Burundi mudase FM inyishu yawe tuyiguhera hanyene ariko tunagukosore nitwigeze tuvuga ko buno bwoko bwatanguriye muri Amerika y'Epfo ahubwo amakuru ya mbere yasohotse avuga ko muri Afrika y'Epfo bari bavuze muri Afrika y'Epfo niko bari bavuze muri Andabari. Ego Dr Joel akabazo utubazo twa Olivier Ibujumbura. Akabazo ka Olivier ko gutandukanya Omicron na bwoko busanzwe bwa coronavirus nkuko natangiye mbivuga navuze ko bikiri vuba kugira ngo uvuge ko Omicron ariyo mbi cyane kurusha ubundi bwoko bwari busanzwe ariko aho byagaragaye muri Afrika y'Epfo byagaragaye ko abantu benshi barwara Omicron bajya mu bitaro. Ikindi kintu imibare y'abantu bandura coronavirus yari yarazamutse bishobora kuba bijyanye n'iyo Omicron. Naho ku kibazo cy'urukingo na Omicron cyangwa n'izindi virusi zahinduye imiterere virusi ingingo zijya gukorwa zakozwe kuri virusi ya mbere twari tuzi yabanje muri 2019 ku ijanisha hari ubudahangarwa inkingo ziduha ariko no kuri izi virusi zindi zagiye zihindura imiterere ntiwavuga ko urukingo rutazikoraho wenda bishobora kudakora kuri izo virusi nk'uko zikora kuri iyo virusi ya mbere ariko hari imbaraga urukingo rufite ubundi kuri izi virusi nshyashya ziri kugenda zigaragara. Olivier muganga Joel arakumaza amazinda nagira akandi kabazo gaciye kaza mu mutwe sinzi ko mumbariza ati none inuzenya izo nkingo ko zitandukanye bivanye n'ibihugu zivamwo zose zikora cyo kimwe cyangwa zifise ingufu zingana. Imbere ko akwisha ariko ndagusabe umuntu ari ruhande yawe aveho ariko aravugira muri telefone yawe bikica ikiganiro. Ego Dr Hijambo nigwanye ukora ko kandi kabazo ka Olivier. Inkingo zose zimaze kwemezwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima zirizewe kandi zirakora. Ugiye mu mibare ariko ushobora gusanga Moderna ifite 94% ikingira ku muntu, ugasanga Pfizer ifite 95%, ugasanga AstraZeneca ifite 76%, ariko zose zirizewe kandi zose zirakingira. Olivier uratomokewe? Ego murakoze cyane. Urakoze bandanye kwikingira virusi ya corona ngahi Bujumbura mu Burundi. Sawa murakoze. Ego ku yundi murongo wundi wa gatatu turi kumwe na Gracien ikaze ku ijwi rya Amerika. Bajemerere mu Kirundo haravugwa maki? Mu Kirundo ni sawa gose nta kibazo kabisa. Ego akabazo rero kwa muganga Joel. Jena nisa akabazo. Iyo coronavirus nshyashya twumva yadutse mbega urukingo rwari ruhasanzwe ko kumbure irinze yaduka ikaza ari nshyashya kwiza izananye ubukana bwishyashya mbega urwo rukingo rwari ruhasanzwe ruguma nabwo ruyikingira kandi kumbure idasa n'imwe bari barukoreye ubwa mbere. Ako kabazo muganga Joel yari yakishuye Gracien ariko nimba atacuye mutwaye yongera babwire muri make. Dr Joel tubasigurire ijwi rya Amerika turacafitaniye ibibazo na
naringiye kuvuga ngo na leta y'u Burundi n'u Burundi baratwatse FM zacu bisigura ko abanyagihugu bo mu Burundi batadukurikirana vyoroshe nico gituma hari gihe bagaruka ku tubazo twabajije Gracia mu mwishure muri make kugira ngo aca bisabandi nabo babaza ibibazo abajije urukingo rusanzwe n'ivirusi nshyashya nanagisubije mvuga ko urukingo ruhari rusanzwe rushobora gutuma umuntu ataremba mu gihe yaba arwaye izo virusi nshyashya ziri kugenda zigaragara ariko n'ibigo bikora inkingo biracyari mu bushakashatsi biracyari bishaka urukingo rushobora gutuma bimwe twazarwitera rujyanye n'izindi virusi zose zizaza cyangwa se rukaduha ubudahangarwa buhoraho yego Hassan baza kutomoke yego cyane murakoze navyumvise urakoze ngaho mu ntara ya Kirundo ugira umunsi mwiza yego umunsi mwiza kuri twese yego Dr Joel tugarutse ku makenga ya bamwe n'abandi hari ivyari vyabajijwe na Hamisi mu Bwongereza y'ingaruka zishobora kuba ziterwa na zino ncanco zagiye ziratangwa zitandukanye hariho imice y'abafasoni n'abakobwa bakunze kuvuga yuko mu ngaruka babonye harimo ko ubutinyanka ni imihango yabo amaregle yagiye aramera nabi bitari bimeze nkuko vyari vyambere ugasanga nimba yagenda ku mihango ku mwanya uyu vyarahindaguritse nimba yaje imisi 3 ugasanga bigiye ku misi 4 ugasanga ava amaraso menshi gusumba abatari bake bakanavuga ati vyo vyavuye kuri izo ncanco ndetse hari n'ivyigwa vyo vyaratanguye gukorwa kugira ngo barabe ko izo ncanco ari uruhara vyo babigira mu kutuma ubwo butinyanka canke imihango y'abapfasoni n'abakobwa ihungabana hari ikirava muri ubwo bushakashatsi hari amakuru mu bifise ko amakuru ya nyuma dufite ntabwo nta kigaragaza ko inkingo zishobora gutuma umuntu cyangwa umukobwa cyangwa umudamu imihango ye ihinduka hari ibintu byinshi bishobora guhindura imihango y'umuntu rero abantu benshi kubera ko covid cyangwa inkingo ari ikintu kivugwa cyane muri iyi minsi ikintu cyose igihe tuba dushaka kugisanisha na covid kandi hashobora kuba hari izindi mpamvu zibitera inama nabagira abo bantu ni uko bakwegera abaganga babo cyangwa bakegera ibitaro bibegereye kugira ngo bisuzumishe bamenye neza impamvu z'iyo mihindagurikire y'umubiri yabo yego turafise na Santa Virgo ku yindi murongo wa telefone Santa ikaze ego mwiriwe twebwe haracari mwaramutse turacari saa 4 z'igitondo saa 3 z'igitondo nibwa ni mwiriwe kuri mwebwe uhereye ga Santa tugemerereye Rwanda Rwanda canke mu Rwanda mu Rwanda amaja hehe i Kigali ego akabazo rero kwa muganga Joel Bahoza muri kumwe ngahe Kigali twagutumiriye ndashaka mbaze ikibazo ibihugu byacu bya Afrika cyangwa ibindi bihugu bakunze kutusaba gusinya kuri cya gipapuro ubona ko vraiment ari nka konfa cyangwa kwemeza yuko ubemeye urukingo wemeye n'ibizavamo kandi koko tumaze kubona temoignage y'abantu benshi ego njye narikigije nta ese nabonye ariko abantu benshi bagiye bagira amaese nagiye mbabona bakabitemonya nkabaza nti ese iriya vaccin ni kuri volontaire kiri volontaire par volonté ahubwo hano muri ibi bihugu byacu barawugurisha ko umuntu nubwo yaba atarikingije hariho ahantu atazapfapfega nubwo inkurikizi cyangwa ibibazo bishobora kugira ku muntu yaba bitinye cyangwa akazi akihoza nk'urukingo hari igihe ubona abantu benshi bisabwa yuko bazayisanga bitingije bakemera bizavamo twabaza reyerima nk'abaganga basanzwe babirimo tukabaza reyerima hariho ese zishobora kuzaza apre hita zishika uwo mwanya nyine Dr Joel ikindi kibazo nabaza ati iri rukingo koko se universelle pardon ngo urukingo ni higeze gushika bakavuga ati amavaccin ku bantu bamwe
en Afrique bari vakisinishije tuvuga ashaka kujya hanze bakaba ngombwa yuko bamusaba kongera kwivakinisha ese nta kibazo twumva maho mwatugira andika cyangwa twizefo raporo y'ibyo kuko biradutera amadute cyane kubona ugasanga umuntu wagira ntacyo ariko arakorera. Ugume ku murongo Santa duhe ijambo Dr Joel Bahuza akwishura utwo tubazo twawe tubiri. Dr ijambo ni gwanya ikibazo ca mbere ego ndamwumva avuga ko hariho aho ugenda kwicandagisha bakakubanza kugusaba ko usinya urupapuro ruvuga ati ejo akagira icuba biri ku gatwe kawe vyemere yuko ingaruka zizoza muri kazoza. Hama kiyumvira ati hariho ingaruka mbi ati hariho ingaruka mbi zoba muzi zigaragara kubera urukingo ntuzirenge ariko tukaza kubona ko nyuma bisa nk'ari obligation kuko utikingije umuntu azisanga yarataye yarabuze icyo sosiyete isanzwe ibona. Ego Dr ubu muratomokewe ngira ngo yego ndacyumvishe ikibazo kiwe kwa muganga cyangwa se ku bitaro ikintu cyose umuganga agiye gukora cyangwa abafasha muganga byose bisaba ko nyiri bwite ugiye kugikorerwa abanza akacyemera ntabwo aba ari obligation kugira ngo usinye urupapuro urusinya ku bushake bwawe. Kugeza ubu nta ngaruka zizwi ushobora kuvuga ngo nyuma ngo uyu muntu azamera gutya ariko mu bushakashatsi bwakozwe bw'amaclinical trial yagaragaje ko urukingo ari ruzima kandi nta kibazo rutera naho gusinya ni ibintu bisanzwe ku bitaro. Naho ku kibazo cye cya kabiri cy'ahantu ujya bakagusaba kuba warabaye bakakubwira ngo utangire kuba vaccine ibyo biterwa na politiki z'ibihugu ntabwo mfite byinshi nabivugaho kubera ko hari ibihugu bitizera ibindi hari ibihugu biba bivuga ati igipapuro azanye yaba yarabonye urukingo cyangwa yaba yaragitoraguye ahantu agakizana yaba yaragize gute izo ni politiki z'ibihugu bitandukanye zigenderaho ndafite byinshi nabivugaho. Turafise na Celestin ku yindi murongo wa telefone. Celestin ikaze. Murakoze cyane nitwa Celestin Murangwa Kado. Uherereye he Celestin? Mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya majahe? Nairobi. Akabazo kawe ka muganga Joel twagutumiriye. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza ese ni ukubera iki Afrika y'Epfo yavumbuye kuriya bwoko bundi bwa COVID ugasanga Afrika y'Epfo na Botswana bihawe akato cyane ko twabonye impapuro nyinshi cyane zivuga ngo ibibuga by'indege bituruka cyangwa se abantu baturuka za Botswana Afrika y'Epfo ntabwo bemerewe kwinjira mu gihugu runaka bitewe n'icyo cyorezo cya COVID-19. Ikindi cya kabiri nari mfite ese ku bijyanye no kwikingiriza COVID ko mbona harimo ibihugu bitabyumva kimwe ku bijyanye no kuvuga ngo wenda ngo abantu baje kwikingiriza barandika inzandiko zo kuvuga ngo wenda ngo ntibagire icyo baba ntacyo bazabaza leta ukabona n'ibintu bisa nk'aho harimo urujijo rukomeye. Nagira ngo mbaze dogiteri atuvane mu rujijo neza kandi urugero ntabwo ndikingiriza ariko nibaza ese icyo abantu babanza gusinya izo nzandiko ni ukubera iki iki kibyinshi. Ikindi kibazo cya gatatu nari mfite ni ukuvuga ngo ikindi kibazo cya gatatu nari mfite ese niba hajemo wenda ubwoko bwa kabiri bwa COVID ntabwo nyuma yaho hashobora kuzaza ubundi bwoko abantu bakazaguma bakingirwa ese nta ngaruka zindi zishobora kuzagira ku mibereho ya muntu. Murakoze cyane. Celestin ngume ku murongo wa telefone utubazo tumwe muganga yatwishuye harimo n'amakuru uri kuratanga mu byo uri kuravuga atari byo kuko ntihamaze kuboneka ubwoko bubiri ahubwo burarenga. Dr mwishure Celestin muri make kuko hariho utubazo mwari mwishuye.
cyane ku kibazo cya nyuma abajije ko hari amoko ya covid akomeza agaragara ko niba tutazakomeza gukingirwa ndashaka gutanga urugero Burayi byo ni ibintu bimenyerewe nk'abantu barwara grippe saisonnière indwara bita grippe saisonnière ku bantu bakuze bari hejuru y'imyaka 65 cyangwa se ku bantu batwite cyangwa se ku bantu babana n'indwara zidakira abo bantu buri mwaka bahora bafata urukingo rwa grippe saisonnière ku banyaburayi ni ibintu bisanzwe natwe hano nitwe bibereye bishya ariko ndakeka ko mu gihe tutarabona urukingo rushobora gutuma tugira ubudahangarwa bw'umubiri buhoraho ndakeka abashakashatsi bari muri ibyo bintu bashobora kuzareba urukingo rwa covid ushobora kuzajya urufata buri myaka 2 cyangwa buri mwaka umwe bitewe n'ubudahangarwa bwawe ufite bw'umubiri ibyo biracyari mu bintu abantu bakiri gushakisha bareba ko ariko bizakorwa cyangwa se nimba ari ikintu gishobora kuzabona cyiza kurushaho namugira inama yo kujya gufata urukingo nimba hari ahantu ashobora gufata byoroshye kuko urukingo ni rwiza kandi rurizewe ikindi kandi agakomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda covid. Yego na ku kibazo cyo gusinya yabajije mwasiguye yuko kwa muganga nibisanzwe y'umuntu wese agwaye baragusinyisha na no ngaha niko bimeze hari bimwe biba ngombwa ko agusinyisha sese nibaza ko yatomokewe none ga doctor hama abandi bantu nabo bavuga ngo umwanya incanco za covid ya 19 zatowemwo kuva kino kiza kicaduka mu 2019 wabaye umwanya muto cyane ugeranije n'ingene abahinga mwe bw'abaganga mwahora mutora incanco zitandukanye bakagira ngo aho bavuga bati ntimwaronse umwanya wo kuvyiga neza ngo murabe ingaruka bizogira ku bantu bobo abo mwo babwira iki ndashaka kumara impungenge ko buriya bwoko bwa coronavirus bwaragaragaye mbere hari ubushakashatsi bwari bwarabaye mbere ku coronavirus iyi dufite ubu itaraza hari bwari bwaragaragaye muri Arabia Saudite cyangwa se mu Bushinwa mbere aho ubushakashatsi bwari buhari bwarimo gukorwa ibyo byafashije biri muri bimwe byafashije ko izi nkingo ziboneka byihuse ariko ikintu abizeza ko nuko ahantu hose ibintu byose bikorwa kugira ngo urukingo rwemezwe byarakozwe kandi basanga urukingo ari rwiza nta kibazo rwatera hama abahera ngaho bavuga ati rwarihuse gusumba izindi ncanco barafise ukuri canke nta kuri bafise rwarihuse nibyo rwarihuse ariko nkuriye ko impamvu rwihuse nuko na mbere hari ubushakashatsi bwakorwa kuri iyo virusi ibyo biri mu bituma rwarihuse ugereranyije n'izindi bisanzwe murabikomojeho gato muvuga muti bwa corona ntiyari ubwa mbere yari yaribonekeje muri Arabia Saudite yari yaribonekeje no mu Bushinwa niyo nyene yahavuye ikongera ikavyuka nimba yaravyutse inyuma y'imyaka ingahe ubwa mbere kukitakaze cyane ngo ivugwe nk'ubu ubwa mbere ntago yaravuzwe ariko usibye ko icyo gihe itigeze iba itakwirakwiye ku isi yose ngo ibe pandemic ubu iravugwa cyane kubera yasakaye ku isi hose imyaka ntabwo nibuka neza imyaka yagaragayeho muri ibyo bice ariko hari hashize igihe muri 2003 na 2005 ntabwo nibuka neza yari ihari ariko yagumye aho babashije kuyikumira igumaho iranarangira muganga Joel isi none iriteguriye guhangana na kino kiza ubu unye havuyeho delta haje omicron ibihugu vya Buraya na Amerika biriko biraja mu bihe byo gukanya murazi ko bari baravuze ati yo hakanye neho ino virusi ikomera isi yejo imeze gute na kino kiza murabona abantu bazoshobora guhangana naco cane nko mu bihugu incanco zitarashobora gushikayo iki kintu uvuze ni cyiza kuko ubu abantu bageze abantu benshi bamaze kumva coronavirus ari iki uburyo bwo kuyirinda abantu benshi bamaze kumenya
ntabwo wavuga ngo muri ibi bihe byo muri burayi cyangwa muri amerika kwagiye gukonja ko korona izongera ikazamuka. Hari ibintu byinshi bituma korona yongera ikazamuka nk'abantu kudohoka, ariko ubu ndizera ko abaturage benshi b'isi bamaze kumva ububi bwa korona, bamaze kumva uburyo bwo kwirinda. Hari ikindi kintu cyaje ni inkingo nazo ziri kudufasha kurwanya korona, ndetse ko hari icyizere ko mu minsi iri imbere izaba ari nkeya kurusha izo twanyuzemo, nidukomeza kubahiriza ibyo badusaba bitewe n'igihugu. Reka dusure gato ku mirongo ya telefone twakira igice ca kabiri ca ibibazo by'abanyagihugu. Turi kumwe na Modeste ikaze ku ijuru rya Amerika. Yego murakoze. Uherehe Mode? Merereye Gatsibo. Igatsiro? Igatsibo. Igatsibo. Aho onye Igatsibo muri ko mwirinda gute virusi ya corona? Baracyakurikiza za ngamba n'ubundi zashyizeho, ambara agapfukamunwa neza, gukaraba intoki, n'ibyo nyine. Yego. Nuko rero twagutumiriye muganga Joel Bahoza kugira ngo akwishure ku bibazo bitandukanye ufise ku vya virusi ya corona. Ijambo ni gwaho. Yego murakoze. Ikibazo cya mbere mfite ni ikibazo kijyanye n'urukingo. Urabona urukingo hari ukuntu barukingira umuntu ugasanga hajemo ibindi bibazo. Nk'ubu nkanjye barankingiye, ariko kuva bankingira nahise ncika umugongo rwose, umugongo wambereye umugongo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, numvise ngo hari indi korona yaje, nahoze nsoma nyine ku rubuga rwanyu bavuga ko ngo barimo bajya impaka z'uko bazakingira, bakongeramo izindi mbaraga nyine muri uru rukingo kugira ngo bongere bakingire abantu. Nibaza niba urukingo rwa mbere rufite ibibazo bishobora guteza abantu, urwo rundi niba rwongerera ubukana abantu ntibyaba bibi kurushaho. Ndumva ibyo ari byo bibazo nari mfite. Ariko uremeje ko rwa mbere ufise ingaruka tuhava dusanga turiko tugendera ku vyemezo bitari vyo. Sijeho kuguhinyishije ka muganga twishure muganga. Yego ku kibazo cye cya mbere avuze ko yaba yaratora urukingo agacika umugongo. Abantu benshi barwara umugongo turababona buri gihe mu bitaro, na mbere y'uko inkingo ziza ubwo burwayi burasanzwe. Abantu benshi baza bavuga ko barwaye umugongo, ahubwo namugira inama yo kujya kwa muganga akajya kwisuzumisha bakamenya neza ikimutera umugongo, kuko mu byo bikeka ko urukingo rushobora gutera mu mugongo ntabwo urimo. Namugira inama yo kujya kwivuza umuganga umwegereye. Ikibazo cya kabiri ntabwo yanacyumvishe neza, sinzi impamvu kinshusubiramo cyane. Ikibazo ca kabiri yari amakenga ajanye n'ivyo vy'incanco, avuga ngo urwa mbere ngo urucanco ngo ko rutakura neza, ngo none ngo bazokwizera gute izindi canco zizoboneka? Urukingo rwose rutangwa mu Rwanda rurakora kandi rukora neza. Sinzi impamvu avuga ko rushobora kuba rudakora neza, ariko rurakora neza nta kibazo. Modeste watomokeho? Ko rudakora neza muranyumva neza. Navuze ni niba urukingo urwo nguru dufata nyine n'ubundi, hari abantu rugenda rutera ibibazo. Nisanzeho nanjye urugero, hari n'abandi njya nkumva kumva ngo umuntu ngo ndumva ngo mbabara ibikanu, ibintu nk'ibyo ngibyo. None urwo rundi rwa mikoro bizasaba ko bongera bakadukingira izindi nkingo, ibibazo rwongerera ubukana, mubona bizoroha? Ni icyo nashatse kubaza. Ahubwo rero reka akabazo kawe ndagahindukize muganga, uko mubibona ivya covid yo biko biraja ubwoko bushasha bwa Omicron, murabona incanco zihari zizohindurwa, zizohaguma canke zizokongerezwa ubukari bwazo? Ngira ngo biraca bisaba gutahura, biraca bituma gutahura. Yego, inkingo zihari ndakeka zirakora no kuri covid yahinduye imiterere, harimo na Omicron ubwo tutaragera
ubushakashatsi butaragaragaza neza, ariko kuri delta nayo yari ihari kandi yari virusi yari yahinduye imiterere yayo. Inkingo zarakoraga n'ubu zirakora. Ikindi kintu navuze ko biriya bigo bikora ibintu by'inkingo kugeza ubu barakiga coronavirus nubwo imaze imyaka 2 ariko cyari ikintu gishyashya cyaje. N'ubu baracyabiga ni gute twakora ikintu gishobora kuyihashya burundu ku buryo udashobora no kwandura, udashobora no kwanduza. Ndageza inkingo zari zihari n'ubundi zakoraga kandi zatumaga abantu benshi bataremba. Ushobora gukora no kuri Omicron rero, kuko Omicron nayo iva kuri ya virusi n'ubundi ya mbere. Bino bishobora kutagira imbaraga zingana n'ukuntu bakoraga kuri ya virusi ya mbere. Ishobora gukora nubwo itagira imbaraga nko kuri ya virusi ya mbere, ariko yayikoraho ibyo turabyizeye. Yego, Modeste nibaza ko ubunye inyishu yironse. Yego. Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda. Yego, murakoze. Ego, Dr. Joel, ejo abatwara sosiyete ya Moderna babwiye abari mu bashingamateka w'umuryango umwe bwa Buraya ko bo atampungenge bafise ku ncanco zihari babona zizoshobora guhangana na Omicron, ariko abashinga bo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza banakoze AstraZeneca nabo bavuga ko nabo nyene atakibazo babona incanco zihari zizohangana na Omicron, ariko bakavuga ko bibaye ngombwa biteguriye kuduza ubukari bw'icanco zabo ku buryo bizobafata nk'amezi ari hamwe vyoba ngombwa. Iyo bavuga kuduza ubukari bw'incanco baba bavuga iki? Batangura gukora ubucanco gushasha, bafata bakongerezamo imiti mishasha canke? Iyo bavuga kuzamura ubukari bw'urukingo, ni rwa rukingo n'ubundi basubiramo uburyo rwari rwarakozwe, kuko rwari rwarakozwe rugenewe ya virusi ya mbere, bagashaka kuhindura kugira ngo noneho rube rwakora neza 100% no kuri iyo virusi yindi ishobora kuba yarahinduye imiterere yayo. Hanyuma hatandukanye mu bihugu bitandukanye hariho aho vyagiye biraboneka ko doze zicangwa, ugasanga nk'umuntu yatewe AstraZeneca ku nshuro ya mbere, ku nshuro ya kabiri atewe Moderna kuri doze ya kabiri, ubunyi hagiye kuba na doze ya gatatu mu bihugu bimwe baza batanguye kuzitanga. Kumbure hari abazovuga ati reka nishire ko Johnson & Johnson kuko ari utegwa doze imwe. Ivyo byo hariho abibaza ati ni gute izo ncanco zishobora kuvangwa kandi zidakoze kimwe zikingira co kimwe n'uwafashe doze zibiri zisa ari Moderna akavuga ati ngumye kuri Moderna yaba AstraZeneca akaguma kuri AstraZeneca. Ikibazo ni cyiza cyane. Hari ibihugu byagiye bigaragaza ko kumixinga cyangwa guhuza inkingo ebyiri zitandukanye bituma urushaho kugira ubudahangarwa bukomeye kurusha wundi wafashe ubwoko bumwe. Iyo ufashe Moderna ugafata inkingo ebyiri za Moderna, ubwa gatatu ugafata AstraZeneca, hari ibihugu bimwe byagiye bigaragaza ko ari bwo bitanga ubudahangarwa ku mubiri kurusha gufata rwa rundi rusa n'urwo wafashe mbere. Naho wafashe ku rukingo rwa mbere ugafata AstraZeneca, ku rukingo rwa kabiri ugafata Moderna, aho nta bigaragaza kugeza ubu. Umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ntabwo uragaragaza ubudahangarwa bitanga, ariko kuri iyo kesi yumvise bwa mbere ho byagaragaye ko ariho bitanga ubudahangarwa bwiza n'abasirikare beza kurwanya virusi. Yego, tukiri ku bibazo vy'incanco, witwa Marlene ari yanditse avuga ko ari mu Ngagara ni mu Burundi, arabaje ngo wasimvye doze ya mbere ku itariki wari kuyifatira ko kayifata harengeje imisi, hari kibazo? Ashongera bashaka kuvuga doze ya kabiri nubwo yavuze ya mbere. Doze ya kabiri ntago nzi iyo intervalle yashyizemo byera, ariko hari ushobora gufata doze ya mbere
ya Pfizer ukaba wakongera ukayifata nyuma y'ibyumweru bitatu cyangwa se no hagati y'amezi 3 ngira ngo hari icyo twita window period hari nini cyane ushobora kurufata kandi nabwo ushobora gukora nta kibazo rwose. Ahubwo kuri ako nyene urumva n'ikindi kibazo gice kiza muvuze Pfizer na Moderna canke ngira ngo na AstraZeneca murankuswa nimba niko ntaga makuru atariyo. Pfizer umwanya uri hagati ya doze ya mbere n'umwanya wa kabiri uratandukanye, hariho bamwe basaba iminsi 28 abandi bagasaba iminsi 21. Urumva kuri Marlene we yabaza ko urengeje nk'iyo minsi 28 27 ukaza kwifata doze ya kabiri haciye nk'amezi abiri, hari ico byica canke ucusura ugafata doze ya mbere kugira ukurikize iyo interval? Biba byiza ko ukurikije iyo interval kugira ngo wibutse umubiri kurushaho gukora abasirikare barwanya virusi, ariko iyo urengejeho gato nabwo umubiri urakora ugakora abo basirikare, ariko byaba byiza wubahirije igihe baguhaye cyo kujya gufata urukingo rwa kabiri. Hanyuma rero kuri abo nabo baza bavanga incanco, urumva ku nshuro ya mbere ufashe Moderna wari kuzofata ku minsi nyuma y'iminsi 21 canke 20 ngahe, ugaca uvanga na Pfizer ifatwa ubwa kabiri nyuma y'iminsi 28, ho baca baharura gute upfa uziye canke? Moderna niyo bafata nyuma y'iminsi 28, Pfizer ni nyuma y'iminsi 21. Aho aracyarimo urujijo, ariko byaba byiza ufashe urukingo rwa mbere ugafata Pfizer, rwa kabiri ugafata Pfizer, rwa gatatu ushobora gufata urundi kugira ngo boostinge. Aho sinzi ntabwo mfite imibare neza bakurikiza Moderna cyangwa ya Pfizer. Ku boostinga naho hari ico muhanura abantu bashaka gufata urwa gatatu, ivyiza no kurifata inyuma y'amezi angahe? Umwaka, amezi 6 avugwa na benshi, amezi 7 canke? Bakurikiza ibyo Minisiteri y'Ubuzima ibasaba, ariko mu gihe cyose baba baguhamagariye kujya gufata urukingo rwa booster, byaba byiza ugiye kurufata kuko rutuma urushaho kugira ubudahangarwa bw'umubiri. Yego. Murakoze cyane. Turase na Innocent kundi murongo wa telefone. Innocent, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Innocent, uratwumva? Yego ndabumva. Uherereye he? Ndagama Bujumbura mu Kanyosha. Ariko uri kuvugira mu isoko ko ari induru nyinshi nyuma yawe. Nyine kwibarabara. Hano kwibarabara, baza akabazo kawe wihuta kugira ngo ntitugora bariko baratwumva niyo nduru mu Kanyosha. Ikibazo nagomba kubaza no kuba nyine numvise ngo ko hariho ingwara shasha yubutse y'umugera, hama niyo corona shasha yahari bakaba batarayitorera incanco umuti, igihugu kimwe kigatanga umuti wacu, ikindi gihugu kigatanga umuti wacu, kandi bakaba batayihurizako. Twosaba yuko ko manza bagahuriza hamwe nk'ivyo bihugu byose vya Burayi bigahuriza hamwe bikazana umuti nyene ukomeye abantu bose bahurizako, hama bakihutira kurondera uwo wundi umuti w'urwo rucanco rushasha. Je icyo nobona, icyo manza kwihutira cyane cyane bakamanza gukura ikibazo cya mbere, hama bakarondera ingene borondera uwo wundi muti wa kabiri kugira abantu bikingira. Urakoze cyane. hariho incanco ivy'imiti sinzi ico docteur abivuga ko. Docteur, umuti warabonetse wa covid bigeze hehe? Kuzitangazwa na Biotech Pfizer, ni umuti wari usanzwe uvura umwijima cyangwa se hepatite C na grippe, witwa Molnupiravir. Uwo muti wagiye ugeragezwa ku barwayi ba covid, ugaragaza ko ushobora kubafasha mu gihe baba bawufashe batararemba. Igihe kirwara ukawufata bishobora kurinda kuremba, ariko kugeza ubu nta muti uragaragazwa ushobora kuvuga ati ndwaye covid urawumpaye uyu urankiza, nk'uko tubizi mu zindi ndwara. Imiti yose ni ituma umuntu ataremba mu gihe waba uyifashe
ahubwo rero tukivuga kuri ivyo vy'imiti ubushize sinzi abigeze kuba bivura kandi bivuge kwivura ugasanga bavuga ati ufashe ka gingembre ukavanga n'ubuki ugafata amazi ashushe n'indimu ati birakiza ayo makuru abayavuga baba bashikuza canke harimwo kuri birashobora kugabanya kwandura covid ya 19 gingembre nta bushakashatsi bwari bwakorwa kuri gingembre n'ubuki n'ibyo bindi byose kandi nta biragaragaza ko ibyo bintu bikora ariko icyo udashobora kwibagiza ni uko hari ibyo dushobora gukoresha bisanzwe bishobora kutworohereza wenda ibimenyetso bimwe na bimwe bya covid ariko ntiwavuga ko iyo miti ivura covid cyangwa ituma abantu bakira Ego reka muhinga bw'ivyuma twakire umukunzi wacu wa nyuma Innocent nizere ko atari Innocent tweduheje kwakira mukanya Innocent mwiriwe Innocent uratwumva Desire uratwumva Ego ndabumva uherereye ga Dezi Mereri Busoni mu ntara ya Kirundo mu ntara ya Kirundo havugwa make Nakino nyene akavura karimo karagubu nyene ntangora rizaho Ego akabazo kawe rero kwa muganga Joel twagutumiriye nabanje kubura mutwo Joel arakumva hamaka batuce darifise bashaka mbaze iyo ngwara ukuntu yandukira aho yaturutse kuvuga ashaka kumenya ahantu yaturutse Yego guma ku murongo Yego Dr Joel akabazo ka Desire karaca kadufasha no gusozera ikiganiro muri make mwibutsa ino ngwara yavuye he hanyuma ifata gute umuntu yo yikingira gute majambo make musa nk'abatekerera impanuro abakunzi b'ijuru rya Amerika indwara ya covid yagaragaye bwa mbere muri 2019 mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa ikaba ari indwara ifata imyanya y'ubuhumekero cyane ikaba irangwa n'ibimenyetso bimeze nko gukorora umuriro kubabara mu muhogo kubabara mu ngingo kumva utaryoherwa cyangwa udahumurirwa kumva kugira iseseme no kuruka cyangwa se kugira n'impiswi ikaba yandukira umuntu ku wundi iyo uri kumwe n'umuntu ukorora ashobora kwikwanduza mu gihe mwegeranye mutambaye udupfukamunwa ikaba wayiyanduza mu gihe ukoze ahantu umuntu yayisize ukaba wakwikora mu maso cyangwa mu mazuru cyangwa se mu kanwa mu buryo bwo kwirinda rero ni ukwambara agapfukamunwa neza gapfutse amazuru gapfutse n'umunwa ukaba wasiga hagati yawe na mugenzi wawe intera ya metero ukaraba intoki kenshi gashoboka n'amazi n'isabune cyangwa se ugakoresha indi miti yabugenewe yo kwirinda virusi ukirinda kujya ahantu hari uruvunge rw'abantu cyane cyane batari kubahiriza amabwiriza ya covid n'ibyo nashaka kumusubiza muri make Yego hama ivyerekeye incancu navyo nyene ngira ngo biri mu vyo tuma mu vyo abantu bohurumbira kugira ngo birinde yego yagira amahirwe yo kubona urukingo ntazayitesha amahirwe yo kubona urukingo ikintu ni rwiza rurafasha rutuma abantu batakwirakwiza covid rutuma abantu bataremba mu gihe waba uyirwaye urukingo ubonye amahirwe yo kurubona ntazayitesha rwose azarufata Ego nuko rero hanyuma muganga Joel Bahoza murakoze cyane kuri izo mpanuro muhaye abakunzi b'ijuru rya Amerika dusezerana tuvugane ico mwibaza kuri kazoza kejo nico mwiyumvira akajambo kanyuma mutekereye abakunzi b'ijuru rya Amerika muri make kuvya kino kiza nakahe ahazaza ha covid ndumva hari mu maboko yacu ni twe tugomba kumenya icyo gukora uno munsi kugira ngo tuzagire ibihe byiza tuzaza ejo icya mbere ni uko abantu bose bagomba kwikingiza bakabona urukingo rwa covid icya kabiri ni uko twe dukomeza kubahiriza ya mabwiriza amaze kuvuga
gasiga intera, kwambara agapfukamunwa neza gapfutse amazuru n'umunwa, ugakoresha isabune, kwirinda kujya ahantu, ugakoresha isabune n'amazi, gukaraba intoki cyangwa n'indi miti yabugenewe, ukirinda kujya ahantu hari uruvunge rw'abantu batubahiriza ibyo bintu byose, cyangwa se waba ugize ibimenyetso birimo gukorora, umuriro, kuribwa n'umutwe, kubabara mu ngingo, cyangwa se kubura uburyohe no guhumurirwa, ukaba wakwihutira kubimenyesha umuganga wawe ukuvura kugira ngo abashe kugira inama za nyazo kugira ngo dukomeze twirinde ikwirakwiza rya covid. Yego muganga Joel Bahoza, murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Ejo twongera kubitura kugira ngo mudufashe guha inama abakunzi b'ijwi rya Amerika ukungene babungabunga amagara yabo, muzotwitabe nk'uko mwabikoze. Yego mwakoze cyane Diane. Ego nkaca nibutsa ko muganga Joel Bahoza sanzwe akora mu kigo cita ku buzima citwa Rinda Ubuzima gikorera ubushakashatsi ku miti Kigali mu Rwanda, akaba yahora anatwara ibitaro vya Gatenga vyugaye kuva aho u Rwanda ruvugiye ko ubwandu bwa COVID-19 bwagabanutse muri ico gihugu. Dushimire abakunzi b'ijwi rya Amerika mweko mudukurikira muri ku migabane ine y'isi. Kino kiganiro mushobora kongera kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@com. Ni kiganiro mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe, yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu akadufasha no kubahamagara aho mwari muherereye. Uwundi bafatikanije muhinga bw'ivyuma yari Ingenieur Diego. Twempi kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose. Rero naho ubutaha mubandanye kwirinda virus ya corona. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona.